akazina kanje nitwa Jonas Ngabire y'Imana naje gusabira umuganwa wacu Rudoviko kwa Gasore kubera iciza yadukoreye cyane cari ciza kirafise akamaro kanini cyane mu Burundi no kwisi yose. Mbega yadukoreye iki? Cyadukoreye yuko yaduhaye kwikukira mu Burundi kubera abakoroni badufata nabi avuga ati icyo ntitwovyemera reka natwe twikukire natwe turashoboye. Mbega ayo makuru yumva byari byoroshe kugira ngo ntayo kwikukira? Oya bitari byoroshe cyane byari bigoye gose kubera kugira abironke n'Imana yabikoze kweri mugabo yaritanze gose kugira bishoboke. Mbega kuba umuganwa Rudoviko kwa Gasore atari umugani yaraturonkeje ntayo kwikukira bitoroshe nawe bikwigisha iki nk'umunyeshuri no munsi? Ego cyo bigisha yuko ko umunyeshuri no munsi vraiment ko ndabivuga nuko iyo kwikukira kwacu iyo atikukira kuri jewe yatikukira ahangeze sindahashika twege kera abantu agenda no mumuga byarabagora cyane kugira bashike mu ishure ariko turikukira tukidegemvya hamwe n'abandi turamushimiye cyane. Abagenzi banje nobwira bakiri muhira bataca ku ishure nuko twosaba abavyeyi nabo bakandikisha abana babo ku ishure kugira nabo barashoboye abintu toshobora gukora n'abandi bagenda bakomeye batoshobora ariko turashoboye cyane ko bogira ingufu bakaja ku ishure kugira natwe dutera imbere nk'abandi tubarusha akarusho kanini cyane.